Ibi rero hariho ibyari bihasanzwe kuko Uburundi, iyo tuvuze Uburundi ni uburundo bw'ubwami bwinshi. Uburundi bwagiye hamwe rero buvuye mu bundi bwami bwinshi bwegeranijwe. Ubwo Burundo rero bugira igihugu kimwe cy'Uburundi. Igihugu rero kidashobora kubaho tudafise imico n'imigenzo, kidafise ururimi, kuko ari nayo ngobyi itekeye imico n'imigenzo. Neza ko abantu bazi iby'amayagwa barabonamo ururimi rw'ikirundi kumbure mu mvugo cyane cyane n'indimburo mu nyandiko. Uyu munsi rero ni umunsi ugira kabiri w'urugendo. Bwa mbere twaragiye mu Gasumo ka Ntwaro turiga ibitari bike harimo amateka n'akahise byerekana koko umuzo w'ibintu bitandukanye mu Burundi. Mu byaje rero harimo amadini. Aravuze ko abazanye amadini ari bo kumbure bazanye n'amoko, bazana n'ibindi, akazana no kabaye akamano. Ibintu byose tubifata nk'ibisanzwe. Iyo rero turiko turavuga ibi bintu by'abahutu n'abatwa n'abatutsi, umunyapolitike ashobora kubyumvamo mu magaburanyama ya politiki, ariko nagira tubirabe nk'abarundi. Iyo mvuze Murundi simvuze ko abanyapolitike atari abarundi, ariko igikomeye burya no kuba umurundi gusumba kuba umunyamugambwe, kuba umunyedini canke kuba umunyentara kanaka. Ivyo rero ni bimwe mu macakubiri yagiye haba ukumva uri yavuka aha. Turaza amacakubiri y'intara, turaza amacakubiri y'imigambwe, turaza amacakubiri n'aya y'amoko. Byaje rero bifise ico bigamije. Ibi by'amoko rero nk'abahutu n'abatutsi n'abatwa bogeye ku byo dusanganye. Tuje Mwaro, hari uwababwiye bati abarundi twamwe twemera Imana mu kuyamaza tukabahandwa. Nico gituma no mu kirango c'Uburundi bavuga ko ari Imana umwami w'Uburundi. Ibi rero hariho ibyari bihasanzwe kuko Uburundi, iyo tuvuze Uburundi ni uburundo bw'ubwami bwinshi. Uburundi bwagiye hamwe rero buvuye mu bundi bwami bwinshi bwegeranijwe. Ubwo Burundo rero bugira igihugu kimwe cy'Uburundi. Igihugu rero kidashobora kubaho tudafise imico n'imigenzo, kidafise ururimi, kuko ari nayo ngobyi itekeye imico n'imigenzo. Neza ko abantu bazi iby'amayagwa barabonamo ururimi rw'ikirundi kumbure mu mvugo cyane cyane n'indimburo mu nyandiko. Iyo rero turiko turavuga ibi by'amoko, nagira tubitahurane ko uku gutatu. Ubwa mbere tubanze twemeranye ko ibi by'amacakubiri yo gupima mu mazuru n'ibirenge twese turazi ababizanye, byaje ku ntwaro z'abakoroni inyuma y'umuzo w'abamisiyonari mu Burundi. Abamisiyonari barazwe akarere barabwira bagenzi babo murazoca ngaha bajya abantu ico bafata niki, ico basambura niki, kugira ko muri ibyo bishobore kubandanya. Ibyo rero ntibyari byoroshe namba, kuko abarundi bari bafise ibintu nyamukuru bibahuza. Muri ibyo rero harimo gukorera hamwe, hariho uwamye abaza ivy'ikibiri bakarimira hamwe kugira bakutse ikivi, hakabamo ibyo gusangira. Ejo bundi twarabivuze, nta murundi yadandatse inzoga, umugabo nyakugabo yaratereka yarenga agatereka abantu bakaza kunywa, ariko harazi ibintu byose bituma uno munsi abantu twicamo imigwi gushiraho rero ibi by'amoko menshi. Aba mbere ho bavuga ko bariko baracamo imigwi mu Barundi bisunze ku byo babona mu mazuru ibiki. Aricyo gituma n'uno munsi imiryango, kuko Burundi bugizwe n'imiryango, umuntu wese ntarasa umuryango akomoka hanje n'umujiji. N'iyo miryango rero muzorabe hariho imiryango imwe usanga ngo nko mu bajiji baravuga ngo hari abajiji b'abahutu n'abajiji b'abatutsi. Turamenya rero ukuntu umuntu mushobora kuvukana mudasanzwe ubwoko, iyo haba ubwoko by'ukuri muri ko tubona. Uko rero ibintu byose bimeze, abantu bose bari bagabuye mu bice bivanye n'ibyo basanzwe bakora. Hariho abakoresha abandi, abakorera abandi, n'abikorera ibyabo. Iyo tuvuze rero iyo migwi itatu, abo batutsi bari abantu babukiwe kenshi begereye intwaro ya cami, barangwa no gutunga inka nyinshi. Inka nyinshi, icabaranga bwari ubusho.
abahutu bari abantu bashobora gukora no mu mirima yabo bakabakorera, ariko bo bari batunzwe n'imyuga ahanini yo kurima. Abatwa bo ndavuze ko basa n'abantu bikorera. Hari umugenzi twigeze kubwirana urugendo shure mu 2021 tubazungu mu Burundi, rero nakunda kubwirana abatwa yari nk'amacoro generali yakora ibigwanisho igihe Mwezi Gisabo agwana n'Abadagi, ngira twaragiye kwishora twarabonye byakurikiye. Burya ibigwanisho byose bakoresha bazi bya digidigi ko byaje hari mu mana za Mugera bamaze gushinga urusengero rwa mbere mu Burundi. Abakatolika bibaza ko hari abakristo benshi bishwe bakoresheje inkoho, ariko abarundi nabo baba bararashe abazungu batari bake bakoresha rero iyo myambi ibintu byose. Abandi babitunganya atari aba barundi na cyane cyane abo babacu. Hari n'abavuga ko abantu ngo byavuye muri byatwa yabo ibintu byose bakora, ariko izo ni imvugo kenshi nyinshi zibarigereranyo umuntu afatira ku byo yumvise akaganisha kugira nta cyemezo n'ubwo ngo kirahari. Iyo rero dufatiye kuri ibyo, umutu yari uwo muntu ashobora guhaturira n'uwo mututsi nawe yaba ari umuntu afise byinshi. Iyo bariko baravuga umugabo, hari abavuga rero iyo tuvuze umugabo burya tuba dukwiye kumva amajambo nyamukuru atatu. Ko umugabo harimo kugaba, kugira ibyo wogaba, harimo rero ubwigenge. Cyo gutuma n'abanzigo rero ngo baje mu bagabo cyangwa babashinga ntahe, turetse ibigitsina tubona yaba ari umuntu yivise kuko ntawaterereza inzoga zo kwandika. Umuntu wese yagiye zo kuba umuntu yivise ashobora guterekera abantu bakanywa bagahimba, kuko yaba ariko arerekana ko by'ukuri amushinga ntahe. Byo kugaba rero kugira ibyo utanga, hakabamo no kugaba twamugavye. Umugabo n'umuntu yamagavye ngo akingire umuryango. Abariho rero umuryango umurindiriye, kuko ngaha bafite imiryango murabizi, naho wowe uri mu gasho umugore aragusabira hasi. Umugabo rero ni ukuba ufite ibyo ukingiye inyungu zawe n'iz'abandi. Nicyo bituma rero bavuga ngo hari abagabo ntibagwe ibara, kuko abagabo baharanira no gukingira inyungu rusangi n'inyungu z'abandi, ntihagire ibintu bishobora kugenda neza. Ikindi novuga harimo kugaba, kugira buganza mu rugo ukaba ufite ijambo, hakaba hariho abantu bagira ku mategeko yawe. Iyo rero turiko turavuga ibi by'abahutu n'abatutsi, ubwa mbere tubanze twumve mbega uyu muntu ni umututsi kubera iki? Ni umututsi arafise ibyaha abandi? Nta mututsi yigungira ko umututsi yari umutunzi, afise ivyo yitunganiriza n'ivyaha abandi. Umuhutu yari umuntu ashobora guhabwa n'abandi. Iryo jambo rero ryavuye riza rirakoresha no mu bantu mw'ibi by'ubugabire. Ubugabire rero buratandukanye n'ubugererwa, kuko ubugererwa umuntu yakorera mu kibanza cega uyundi muntu canke kigabwa n'uyundi muntu mu kiringo kizwi, akazogisubiza uyo muntu akamuhemba. Ariko iyo tuvuze nk'ibi byo kugaba, igihe umuntu yaba yagushimye ubutore bwawe canke imigendanire mufitanye, akavuga ati uyu muntu reka tunga ubucuti. Iyo mvuze kunga ubucuti rero n'ibi byo kugabiranira, nuko abantu bagabiraniye inka akenshi no guhana abageni byaba birangiye, kuko ntawaza gukwa mu nka bamugabiye. Inka rero bayikugabiye ngaha ntumwe kucigarukana mu muryango muje gukwa umugeni umbe ariho banayikugabiye. Uwagabiye uwundi rero bavuga ko ari shebuja, uyu nawe yagabiwe agaheza akitwa umuhutu wiwe. Yaba ari umuhutu wiwe rero, kuko ico yamutuma cose, burya umuntu yakugabiye ico agutumye cose ntushobora kwanga. Naho yo bari mu bantu umuntu aje akakubwira ati genza niriki, kubera ubura umugabo yemera wamugabiye, ntiyashobora rero kugira ngo ashobore kwanga. Yaba ari umuhutu wiwe rero ashobora gutuma, ashobora kwifashisha iyo amukeneye, bitandukanye twumure n'igihugu. Uyu munsi rero biravye mu 2026 aho umuntu ashobora kwinamura akavuga ko umuntu ari umuhutu atakintu kimwe amusumba, atani ikintu yomuha. Yundi nawe rero ukabona ko ari umututsi kubera gusa bamubwiye ko afite ivuga igororotse gusumba abandi, cyangwa umuntu akumva ko ari umuntu kubera afite itoro bicarane gusumba abandi, n'uwo kwisega ibyo yoha abandi akitwa umuhutu. Jewe mvuga nti akenshi biri no mu bidutera amakenda, mu bituma uno munsi tutamenya abo twitura by'ukuri.
kuko mu Kirundi bavuga ngo amata bayasaba iyo bayasesa bayasaba iyo bayakomba. Biragoye rero ko umuntu agura amata kwikinka abanyabujumbura niko tuvuga ego tension n'abanyabujumbura abana nibo ngo bamwe babaza ngo amata baye ngo apfa kwikinka. Umuntu yaguze iritiro y'amata yo guha abana biragoye ko wojiwe ngo guha amata, ariko umuntu azitunze yakamye abazi ati naho ndabaha amata abantu bakanywa kumbure mu kanya nibwagoroba ndaza kongera nkame abantu baronka amata. Iyo rero umuntu akugabiye ubaye umuntu wiwe. Iyo rero bikunze ari ikintu mwari mwavuze umuntu avuga ngo hari uwamugabiye aramubera umuhutu ngo nawe mu nyuma arongera aramugabira ngo nawe amuhera umuhutu. Sinibaza ko mushobora kwitwa abahutu muri babiri, kuko iyo umuntu akugabiye hariho icyo bitwa konkora. Inka aba yaraguhaye iraheza iyo ivyaye nawe ukazomuha ko inka wewe warayireze yaravyaye uraheza ugasubiza uwaguhaye. Mbere iyo bitanabaye uko aho hambereho n'imanza zaraba akaza kwitwara ati umuntu naramugabiye mugabo ntiyigeze azana inyonkorano. Ivyo rero uyu munsi nitwa dukwiye kwiyumvira mbega uyu muntu niba mu mico n'imigenzo y'abarundi tubuze umuntu twumvira umuntu yarinde. Bari gusanga twebwe no munsi kubuzi twese turabahutu badatabuja bajya ahantu baduhemba bashobora kuduha ikitubeshaho, bashobora kuduha amavansi salere abavye, bashobora kugira iki bitandukanye. Rero nivyo ushobora gusanga wewe mu mutwi wawe kirimo wumva kuri umututsi gusumba ico umariye kibano nujya mu ntagukoresha uvuga ati nkorera wa muhutu. Biragoye rero ko umuntu yovuga ngo akorera umuhutu. Iyo rero umuntu akugabiye ubaye umuhutu wiwe na byo kuvuga ngo ni igitutsi cyangwa ngo ni iki. Ingorane rero nyamukuru je n'amamvuga ikibazo nikiri ku bantu bumva ibintu, ikibazo kiri ku makuru umuntu abasanganywe umuntu ibintu mbega byumvise afite makuru kubera jewe nanje umuntu yumva no muhera umuhutu nta kibazo na kimwe ashobora kumisango nzokura ubwatsi angabiye jewe ku umuhutu wiwe nta ngorane rimwe byo ntera kuko ntawaka kugabirwa kuko burya ngo kugabirwa n'iteka. Iyo umuntu akugabiye abakubasha numva ikindi muvuga birakwiye none ko wavuze ngo sinzi nimba numvise neza wavuze ngo umuhutu babivuga ku muntu yagabiwe nimba nihenze umuntu yagabiwe none kubera ko abantu baciye bahinduriramwo ngo donc ngo babirabira ku zuru rihagaze cyangwa ivyase byaje gute byazanywe n'abandi. Nabivuze mu rugendo rwa mbere ivyo twabigarutse ko umuzo w'umukoroni watangwa n'umumisiyonari. Sinoja kwagiriza uyu canke uriya kumbure arimo kutamenya mugabo turazirikana neza ko abantu ba mbere bagiye mu madini ntibabigiyemo babishaka. Abantu bakubaguwe gutegereza kugira iki twese twarabonye abapimye amazuru ibi byo mu karere k'ibiyaga binini imbere byatanguye bakute umuntu yitwa Albert Maus sinzi abandi bavuga ngo ni Albert Maus ari mu bantu batangaje iby'amacakubiri muri ibihugu by'ibiyaga binini cyane cyane u Rwanda n'u Burundi. Wewe icyo yaragamije nibaza ko barumvise uburyo abakoroni baje bagira reka abantu bagaburemo imigwi kugira byorohe ko tubatwara. Nibaza ko ico mukizi divize pour régner baratuciyemo imigwi kugira bashobore kudutwara. Ico imigwi rero byaciye mu mico myinshi. Uyu munsi iyo turiko turavuga ibi by'amoko nuko amahara amasanamu yagaragaye bariko baradupa amazuru nimwe navuga ko ari ubeshi kuko wewe mwarashobora kuba muvukana n'umuntu twese ntidusa n'abantu tuvukana bakamupima izuru bakavuga ko ari umututsi uyundi bakamupima izuru bakavuga ko ari umuntu bose ari abantu bavuka umuntu kubera rero bakatoteza ko kari gahari turazi basokuruza bacu barakubiswe imiboko basokuruza bacu barangajwe basokuruza bacu barishwe kugira ngo iyi mico n'imigenzo bizimangane ko muri Burundi nibwite Burundi kuko bijya bintu bafatiye ko hamwe hobaye harashizwe mu ngiro
ibyo bamwe kumbure mu bagiriye ko ibintu by'ubwira nk'abanyapolitike baba baravuga ngo ibi bigenda uko hariho igihugu Burundi nico bakikibaho obayeho igihutu obayeho igihugu cyitwa igitutsi kubera urwango wajemwo waje rusumba urwango umurundi yogire umurundi kugitikiwe barakwigisha ko umuntu ari mubi ku buryo umwanka utaramubona utarumva n'ijambo na rimwe akubwiye mugabo twese uko turi ndahanditse ko ivyo bintu twabirengeye umuntu wese arafise witwa umuhutu yamubereye mwiza n'uwitwa umututsi yamubereye mwiza arafise n'umuhutu yamubereye mubi n'uwitwa umututsi yamubereye mubi ikomeye rero n'umutima w'umuntu ni bwa buntu baje rero batwaka ubuntu kugira batuzanira ibindi ibintu byose bitangure rero warugwa muco byo kwinjiza sinzi uzobirabe jisi yawe uno munsi ibintu byose ikintu cyose bagihaye igiciro ubwo ati ikintu kivuguku ava rero kiba kigiye cyatanga agaciro umuntu wese gishobora kuba ari ikintu gikomeye kuri wewe mugabo n'uwasohoke iPhone 100 bavuga ati izogura $1 million hari umuntu acarara yifutse hagati ayo ubusa mugabo bavuze bati hariho ikigutsi cy'imico n'akaranga kugira ubimenye bisaba gufata ingendo urara amajoro uganire n'abantu batandukanye urumva nk'icyo ni ikintu ivalera ku kintu gifite igiciro gisa agaciro kubera kitefite ikiguzi na kimwe nta muntu n'umwe ashobora kubwira ngo ibi bintu mubigura aha urumva rero baraje ihangiro kwari kuducamo imigwi bifashishije ibyo kugira itusubire kubaho nk'abarundi cyo gutuma n'ibintu bikuru byabuze abarundi hanovuga nk'umujyi wo kubandwa novuga nk'umunsi mukuru w'umuganuro byose byigijwe inyuma bamwe bavuga ngo abantu babandwa ijoro barabituka hari abantu benshi batari bazi ishego ari izina rihabwa umuntu abandwa babona amenga imvugo z'ibishirasoni hariho abantu batazi ngo umuganuro n'iki gushika no munsi kandi ari uwo munsi mukuru wahuza abarundi bose uri hariya n'uri bose bagasangira bakumva ko bakumbuye kubera abarundi urumva rero ni nk'ubwo rukurikirane rw'ibikorwa bibiri twazaniwe n'abamisiyonari n'abakoroni ubu mbere yo kudukura ku byacu ngo badukundishe ibyabo twibagire ibyacu rero akaranga dutorana akaranga ibibona uyu munsi byahavuye bizana ingaruka umurundi akica umurundi ari bisanzwe ukamenga ibisanzwe kubera amajambo yabwiwe nibaza ko muri rusange ari abantu babishize mu ngiro n'ubu hariho abantu bagikurikiza ibyo bintu aho na Jamaica no kubibona shefu ambajije ngo none wowe ngo uri mu bwoko bwawe yatanguye ambwira ngo uri umuhutukazi mwiza kandi avuga ndi umuhutu gute arambaza ngo wowe uva mu bwoko bwawe je ndi umurundikazi ngo papa wawe ni umurundi mama wawe ni umurundikazi ngo wowe wanyu nta bwoko mugira unamatwa kandi wowe yari umuntu w'umushefu yarakwiye kutwigisha neza ko ibyo bintu bitakibaho mugabo byarambabaje vraiment ambwiye ibyo bintu iyo turiko nibaza ko abateguye isabukuru isoko ry'umuco izo ngorane barazibona ico gituma turi muri ibi turabe ko kumbure hariho bimwe bizova mu mitima y'abantu kuko ukize burya akiza uwundi wese tugwaye turi batanu bakavamo babiri bagakira biroshe ko abo batatu umuntu yozobasigurira we nk'ubu urabona ko igikomeye ari ukwita umurundi atari ukwita umuhutu canke atari ukwita umututsi canke atari ukwita umutu hari undi ashobora kukubwira ati jewe ivyo nyene bidahari mbona n'isahani yanje hoba uyubitse nibaza honorable Mukombozi narigeze kubona ariko aravuga ati jewe nzoronka amahoro numvise n'ibwirizwa shingiro bakuyemo ivyo vy'amoko mugabe bijya navyo n'ibwirizwa shingiro turazi ukuntu vyagiyemo bijya by'ibice intambara zari zaciye abarundi bicana nibaza ko ari bikomere bikira buhoro buhoro iyo rero igikomere gikize abasigaye kuzimanganya umuntu abantu bose no bahigwa kuzimangana n'inkovu uno munsi hari umuntu ababara bakuze umuhutu bakuze umututsi nayo ndavuga ati nisanzwe rero n'ubundi simbuze umuntu mbere y'umuhutu yarawe niba ukuze ko n'umanje ntabora niba musivyo ntogaba cyangwa bavuga turandenganya itegene mugabo niko ariko byamaze kuba bikaba nk'ivyo ariko igikomeye muri rusange nibaza ko ari ukubyakira rero n'inyifato ugira iyo bigushikiye niyo bishobora kuzorokora ikibanza kuko burya nta muntu yigira umuntu agirwa n'abandi iyo rero ibintu we bikubabaje niba warabiseruye ukamubwira uti igikomeye ni iki je nibaza uyu munsi turavye umurindi abarundi turiko
haba mu byo by'imiryango abantu benshi ntibakivuga moko. No munsi turabona za Facebook umuntu yanditse inaka umuhanza inaka umuvumu ari umuntu akunda kwandika isoma by'akaranga umuvumu bari banga umuvumu n'umuryango rero basema vuma n'umunyoni abivuga yebuye genda umujiji hari abandi akubwira genda umunyakarama. Ibyo byose rero tubihaye agaciro kumbura tukavuga ko ibyo ari byo bifite agaciro kuko ibyo byerekana by'ukuri isano abantu bafitanye kuko uyu munsi hariho abantu bahindura imiryango abantu bahindura imiryango bivanye n'imiryango bashikiyemo. Uno munsi rero niba no munsi tugiye iburunga kwa Mukombozi agatera imbere cyane akaba umuntu w'icyitegererezo abamukomoka ko bakavuga bati kugira tuzomenyekana cyane turavuga ko turi abakombozi nuko n'imiryango yavuka. Urumva rero bitandukanye n'ibyo bitava muri twebwe byaje bivuye ahandi hantu bafyangiwe no kutugabura kuko uraje n'ababirigi nibo bari bafite iby'abafurama n'abawaro bo barabibayemo amacakuri barayategereye kandi bo yabayemo neza. Umwe wese arazi jewe ni nanaka jewe imipaka yanjye niyi ibyo ndakuriwe n'ibi ibyo ndakuriwe n'ibi. Ariko rero mu Burundi nibaza ko ari iby'ubukanganyoni kuko nta burenganzira umuntu afise nta burenganzira umuntu cyangwa umuntu afise ikomeye. Rero kwifatira ingingo muri rusange umuntu akamenya ati jewe nzoba umuntu bihaye umwanya birashobora kukwafeka bihaye umwanya nawe nyine ushobora kureka abantu bakavuga kuko naho ugenda munsi y'igiti birashobora n'ibiti by'imiginya ingana z'imiginya ukabona iseke ziriko ziravuza ugiseke uza kumva ko zitera urwamo iyo wewe udashaka kuzumva ngaho umuntu arabana n'iseke ziguma zivuga umuntu araba ahantu hari agacerere kumbure wakeneye urwamo. Nicyo gituma ubuzima ari amahitamo. Isemo kuba umurundikazi isemo kuba umurundi biroroshe. Isemo naho kuba umunyamacakubiri burya n'indwara igoye no gukira muri rusange numva amenga n'ibyo pe. Reka ndababwire ikindi kintu gituma mu Burundi ata moko dufise. Turavye ku siguro abayitimagara ihari y'ubwoko. Iyo bavuze ubwoko tufatiye muri dictionnaire aba ari abantu bafise imico yabo ururimi rwabo n'inyambaro yabo. Kenshi muri Kongo baravuga ko hariho amoko kubera ko uhuye n'umukasayi ururimi avuga sigo umumalemba avuga twebwe tuvuga ururimi rumwe. Hari umuntu avuga urututsi hari umuntu avuga urututsi tuvuga ikirundi. Iyo bavuze ubwoko aba ari ahantu abo bantu bafite ahantu habo baba ati abandi bantu bahaba. Bisigura ngo tuvuze yuko mu Burundi atamoka hari ntayahari. Hari ahantu murabona haba abatutsi gusa atabahutu bahaba, hari ahantu haba abahutu gusa atabatutsi bahaba, hari ahantu hari abatwa gusa. Mu Burundi nta moka hari. Urumva iyo bavuze kurya ni ntihagire umuntu azosubira kumva ko bimubabaje. Ibintu byose si ukuvyegereza umutima jisi. Umuntu ashobora kukubwira ko bivanye n'ivyo wewe mu mutima icamukomereka canke icamubayeko. Ntitugakorere ku bikomere by'abandi bidutume natwe dukomereka. Basi urumva mugabo ko abarundi ari twebwe nyene tugifise mu bujuju. Yes, kuko bamwe apana bose kandi kutamenya ko rero twese turi bamwe twese rimwe dusangira kabiri turavukanye turi twese.